kuri uyu munsi wa mbere igenekerezo rya 29 ndamukiza umwaka wa 2021 umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yatunganije urugendo mu ntara ya Gitega aherekejwe namwe mu bakozi bo muri Fondation Bonne Action umugira neza hamwe n'umugira neza ava muri leta zunze ubumwe za Amerika mu ntumbero yo kugarukira ku bigo n'amarerero bafise bene igihugu bafise ibibazo bitandukanye. Mu rugendo rwiwe umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yahereye kw'irerero ry'imfuvyi Keza K'Imana riri muri quartier Nyabiharage mu gisagara ca Gitega ryatanguye gufasha abana n'abapfakazi hamwe n'abandi bene igihugu bafise ibibazo bitandukanye kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1999. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye akaba yabashikirije imfashanyo zigizwe n'impuzu z'abana, imfungwa zitandukanye, umuceri, ibiharage, isukari, amata, ibisuguti, amasabune, udukoresho tw'abigeme bari mu butinyanka n'ibindi vyankenerwa vy'abo bana. Mama Goderiva Miburo akaba nawe arongoye iryo rerero yakengurutse umutima w'urukundo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu adasiba kwereka izo mfuvyi, aho yamenyesheje ko iki gihe iryo rerero guca rihimbaza isabukuru y'imyaka 200 rimaze gufasha abana bashika ku 10,150, agasaba gushigikirwa mu bijanye no kuvuza abo bana, kuriha amatara, amazi ndetse no kuroswa zimwe mu mashini zo kwiyungunganya ku bana baba bararerewe muri ico kigo ntibaronke amahirwe yo kurangiza neza amashure kugira bashobore nabo kwiteza imbere. Turabakengurukiye cyane kuko muje kugira ngo ibi bibondo by'imfuvyi abagowe bose baronka ubuzima. Musangiye gushira mu ngiro icivugo c'umwungere wacu yatanguje iki kigo n'ibindi bigo, kuko yigana Yesu agira ati naje kugira ngo intama zironke ubuzima kandi ubuzima bwuzuye. Turakiriye muvyeyi ngene icubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi, urukundo ruhetse imigisha n'imihezagiro mutuzaniye. Uru rugendo rwanyu n'intibagirwa mu muryango wacu w'abuzurizamana no muri ibi bibondo. Iki kigo abana twakira ni abana bose b'imfuvyi baje batugana bafise indwara zo gufungura nabi. Abavyeyi babo abandi bana n'abavyeyi bahitanywe n'ikiza ruhunyanganda ca sida, canke abana basigaranye nk'umuvyeyi umwe ariko akaba atishoboye gukurikirana ubuzima bw'uwo mwana. Turabarerana umutima wo kubana basubije hamwe nabo nyene ubwabo, cyane cyane iyo bariko barisununura mu kugerageza kwibagira ubwo bupfubyi bwabo n'amagorwa yabashikiye atuma bamera gutyo. Ibyo tubishikako mu kubagira abantu babushitse muri izi ntambwe zikurikira: mu kubashyira mu mashure, mu kubavuza no kubaronsa ibyo byose umwana wese akenera kugira ngo abeho yongera azoronke kazoza keza. Abatari bake twarabaherekeje gushika aho baheza kaminuza, mbere ubu nibo bariko baragaruka kugira ngo bafate abana nk'ababo babarere, bakire twita adoption mu rurimi rw'igifaransa. Ariko rero muvyeyi ngeri icubahiro, nubwo biruko harageraho abo bana bitugora kubegera. Twarashize imbere kubarungika mu mihani wabo, cyangwa umuntu aje agira ati ndafise umutima wo gufasha iyo mfuvyi. Ni ukuvuga turashigikiye cyane, naho mubona ari benshi gutya ko umwana akurira mu muryango akiyumva, ari nacyo gituma
mwodufasha guhimiriza ababyeyi bakagira umutima nka kurya twese twakuriye mu miryango turi kumwe n'udupfubyi ababyeyi bacu bagiriye. Hariho abandi batagira iyo bavuye, ni abana dutora ku ibarabara, mbere n'ako katewe iteka ku munsi mukuru w'umuryango Mweranda w'i Nazareti. Nabonye nyakubahwa Musanteri n'abarongoye intwaro bakazanye bagatoye emwe intozi zagatondereye, none murabona ko kariko karanaganaga. Rega muvyeyi turakubwira nyene ntawuhisha umuvyeyi naheza ngo yarame kubera ubumuga n'indwara abana bagendana. Twabasaba nyir'icyubahiro muvyeyi naho yoba umuganga umwe yokurikirana abo bana muri ibyo bigo bitatu, hanyuma mukamudufashiriza akaronka agahembo agahembwa nk'abandi bakorera igihugu. Twashaka kandi kubasaba, hariho abo bana bacu abo usanga bibarutse bakiri ku ntebe y'ishure, ugasanga kubandanya amashuri hari abo bishoboka, hari n'abandi bidashoboka. Turaheza tukabigisha ingene bokwibeshaho, tukabaha utumashini. Igihe rero mwoba murose aho mutudodorera two tumashini twofasha abapfakazi biburase hamwe n'abo bana batabona icepfo ca ruguru. Nge ndangize nkenguruka y'icubahiro mutambukanyi w'umukuru w'igihugu cacu ciza c'Uburundi. Igiseke mwaje muzaniza imfuvyi, nukuri Imana yabagenekereje nk'umuvyeyi. Mwabonye icyo ibibondo bikeneye, Imana ibasesekarize incuro 100 ibyo mudasiba gusangira n'imfubyi be n'abagowe bose. Mugire imigisha n'imihezagiro, ibibondo byabifurije mubishika ubuzima bwiza. Imana ibabera inkinzi itamenwa, ibarinde umwansi aboneka n'utaboneka aho yoturuka hose. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yemereye ico kigo kugishigikira mu bishoboka byose, ndetse anabemerera kubarosa imashini 3 zo kwiyungunganya nk'uko babisavye. Anahanura abigeme bagize bakwe ryo kurerwa muri ico kigo kwirinda inda z'indaro. Mwavuze ko abana byaciza kubarererwa mu miryango, ibyo twese turabishigikiye. Ntibyumvikana bw'umwana yabuze mama we ariko aribaruka hagasigara se wiwe, se w'ubwacumengo yarose aho yikurira ku mutwaro. Duhamagarira ababyeyi bose kurera abana natwe banase wiwe n'igisanira mu muryango kikarera abana kugira ngo namwe babanurure umutwaro. Reka mbonera no guhanura abo bakobwa babyarira ngaha. Nama nabibwiye muri bantu ingeso mbi oya kubwa kazoza keza kanyu. Icyo mushaka kuzoba kiri mu minwe yanyu. Ntimutakazira ayo mahirwe mwarose ngo muronka murererwa hama muco mushaka kuza kuharera abandi. Hariho igihe bano babyeyi bazoshakura umunsi ariko barabirukanye. Gira indero kugira ababyeyi banyu baronke akarorero keza. Bongeye muravuga ko mukeneye imashini, turabemereye imashini 3. Nejo bundi
tugize akababakira kajyanye n'ibyo mukeneye dushobora gusahiriza ntimuze mujijane imitima musohoke mutubwira kugira ngo mubafashe. Rumwe mu rwaruka rwarorewe muri ico kigo Keza K'Imana ubu bahejeje amashure yabo barakenguruka kuko ku bwabo ico kigo cyabereye umuvyeyi. Jewe nitwa Ntirampeba Claude, nkaba nsanzwe ndi umwana yafashijwe n'ikigo ca Keza K'Imana. Imbere yuko mfashwa n'iki kigo canke mfashwa n'uno mugambi uno muvyeyi, nari imfuvyi, nkaba nari mfise ibibazo bitandukanye na cane cane nk'umuntu nk'umwana amaze kubura abavyeyi cawumva ukuntu bica bigenda. Baciye bantora rero baramfasha mu bintu byose ndakenera, gufungura, kwambara, kwiga, mbona kugira ubuzima kandi aho mbaye numva ndyohewe. Narabaye ngaha muri iki kigo mugabo hanyuma ndasubira mu muryango, ariko nubwo nagiye mu muryango baguma bamfasha nkatora amahera y'ishure bakandugira udukoresho tundi dutandukanye tw'umwana bakeneye kugira ngo bandanye abeho. Ubu baramfashije ndiga amashure sogondere, hanyuma narize na kaminuza narayihejeje maze imyaka ishika kuri 4 mpejeje kaminuza. Nobasabira imigisha kuko n'ibikorwa byiza bakora, kuko uravye n'abandi bana batoyi bacu batora hirya no hino usanga ari abana basinzikaye cyane bagwaye ingwara zitandukanye nka kwashi, mugabo bamaze gushika ngaho tubona yuko umwana yasubiye kuba muzima. Rero novuga ati nivyo gushima kuko natwe muratubona ubu tumeze n'ibintu byo gukenguruka. Je nitwa Kwizera Jacqueline, nkaba ndi umwana umwe mubo batoye bakiri batoyi. Ego bantoye muri 2000 mu kwa kabiri. Twari twarahunze tuja mu mpunzi, hama mu nyuma mama arapfa muri 99. Kujya kuntu usanga umuvyeyi nka papa wadashaka kurera ari umwe muri kumwe n'abandi, ncamererwa nabi mera nk'umwana agiye kugwara kwashi, ukabona ko ntasa n'abandi bana. Niho rero inituye kino kigo baciye bavuga ati umwana turashobora kumugumya ave mu bandi bana tumukurikirana. Baramfashije cyane, bantoye ntaratangura ku ishure, ndatangura mu wa mbere, ndaheza primaire, barandihira secondaire, université barandihira, bya bintu bigoye gose. Umwana ukamwigisha université, umurihira uburaro, icafungura, amashure, nize aho bari hasi, nize ku Burundi, bya bintu bigoye cyane. Narabayeho neza ndashima. Ubu nkabandi ngaha nahejeje na university, urumva ni ibintu vyiteka gose. Umuntu w'umuvyeyi agutoyesha wo gukorera, ariko naho yo bari famille hari gusanga itabigukorera, ariko ukaronka umuvyeyi ashobora kugukunda akaguha urukundo gose. Ubu nkabandi ngaha muri Keza K'Imana nk'umwana nyene, ariko kandi nkaca ngerageza kwitwarika abandi bana mu kuraba kamagara yabo ameze neza. Baduherekereze se Mukama ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Avuye ngaho umutambukanyi mukuru w'igihugu yaciye agendera ikigo cigisha kikongera kikavura abana bagendana ubumuga ku Mutwenzi mu gisagara ca Gitega, aho umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nabo bagendanye barosa akaryo ko kwibonera bumwe mu buhinga bukoreshwa muri ico kigo mu kuvura abafise ubumuga ubu canke buriya. Frere Focus Havyarimana arongoye ico kigo akaba amenyesha ko ico kigo catanguye mu mwaka w'1983 aho kimaze gukora vyinshi, akanashimira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu we yama abashigikira hamwe na leta y'u Burundi ibicishije mu bushikiranganje bwo gushigikirana, agasaba kandi ko mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu babafasha kuvura abana baba barerewe muri ico kigo bataravye imyaka. Ubu tugeze mu kigo cy'abana bagera ku 132 bari mu buraro, n'abandi bagera ku 8 bavugwa bataha, abo bikunda ko bashobora kuvugwa baca mu myanya wabo. Rero ubutumwa burabandanya nk'uko byari bisanzwe mu bwacu tugenda dutera imbere kugeza aho dushika ku hangiro y'uko umwana wese agendana ubumuga bw'uburyarya buturutse ku iyononekara ry'utugingo two mu bwonko yogira nawe kazoza akiyumva mu muryango no mu kibano abarimo. Twatanguye buke buke, ubu tugeze aho aba bana twasanze harimo abashoboye bashobora no kwiga mu mashuri yabo. Murabona ko harimo n'abambaye umwambaro wa uniforme. Twabitanguye buke buke
ariko ubu bigeze ku ntambwe iboneka kuko abana ba mbere bageze mu mwaka w'9. Mu buzima bw'ikigo twarateye intambwe muri bujanye n'ubuvuzi kuko twafashwa n'abantu benshi. Turafashwa cyane n'ishirahamwe ryitwa Seze ryo mu Bufaransa ridufasha mu nyigisho nkarishabwenge. Hamarira iki kiza cya coronavirus kiziye ntibashoboye kuba bakiza, ubu dukorana ku buhinga ngurukana bumenyi. Hama rero aho rero twari dufite ikibazo dushaka kubatura ngaha, murabona ni ku mutwenzi ni ku mwonga, amarezo burya ntashika neza. Twashaka rero muri wa mugambi wari ryashira hamwe limitere nyambari Vietel kuri wa rukinga rwa fibre optique yuko dusabira nkuko tuzi yuko mu masezerano bagiraniye na leta y'u Burundi yuko harimwo volet social, ko natwe twibuka hanyuma tukaronka kuwo murongo, ngira ngo byoce bitworohera n'inyigisho zimwe zimwe zigenda zirakogwa, kuko mwabonye hajya ko hari habo bariko barapima mu mutwe bijanye na encephalogramme eje, nayo nababwiye yuko bikorana n'ubwo buhinga ngurukana bumenyi kugira ngo turungike ibipimo baba bagize, bidusaba n'ubundi kwideplasa kuja muri ville bikaguma ari bya bindi. Urumva rero dufashe igico oyi hama mukaba dusabira bigatungana, cyo bari igikorwa ciza, cyo bahetse cyubahiro kandi kibandanye tubahetse cyubahiro nkuko mwama mubikora, turavyizeye. Twashaka rero muzodushikire ahashikwa kugira ngo abavyeyi nabo baronse bakibaruka ibibondo bimeze uku baruhukirwe. Muri urya mugambi hajemwo n'ababana bagendana ubumuga bw'ubukehabwenge buturutse kwiyononekara ry'ubwonko, kuko bararuha cyane, na twebwe kikaba ikibazo cy'ingene tubibasigurira mu buryo ubucanke buriye. Coba ciza cyane, sinirirwa ndabaha akarero k'abana bafise nk'imyaka 7, 8, 9 bari ku bibero, namwe mwababonye. Ico nibaza yuko mwadufasha kugira ngo mu rujya mugambi naco nyene kigende gifashwa. Angeline Ndayishimiye akaba yasavye abarundi bose kuremesha no gutera intege abo bana bagendana ubumuga n'abavyeyi bishikiye bakavyara abana bagendana ubumuga. Yabasavye bareke kubinuba, nyabuna bamenye ko ico kigo kiriho bongera banagishigikire. Naho nyene umutambukanyi mukuru w'igihugu akaba yagiye abashikirije imfashanyo igizwe n'ifungurwa zitandukanye, ibikoresho vya nkenerwa hamwe n'ibindi. Urwo rugendo rw'umutambukanyi mukuru w'igihugu yarurangirije ariko hubakwa inyubakwa izofasha kwakira abavyeyi bagendana ingwara yo mu kigo iri mu kigo Urumuri mu bitaro vy'akarere ka Gitega kugira yirabire abikorwa bigeze. Aho iyo nyubakwa iriko yubakwa ku buryo bwa Fondation Bonne Action umugira neza. Naho nyene umutambukanyi mukuru w'igihugu yashikirije abakenyezi bagwariye muri ico kigo ingwara yo mu kigo, agakemanyi kagizwe n'ibifungurwa bitandukanye hamwe na bimwe mu vyambagwa abakenyezi bakenera. Umutambukanyi mukuru w'igihugu akabatera kamo abafise iyo ndwara kwipimisha bakongera bakitura ico kigo kugira kibavure. Akongera kandi agasaba abashingantahe babo kutabakumira ariko bakabashigikira nk'uko babisezeranye imbere y'Imana n'abantu. Nkuko twama twabivuze rero duhamagariye n'abagabo kudasubira kwinuba abakenyezi babo babonye bafashwe n'iyo ndwara, ahubwo niba biyegereze cyane kugira babafashe baronke ubuzima. Uko nama nabivuze n'ubu ndabisubiramwo, nzogukunda ndagusonere urwaye cyangwa ukomeye imisi yose y'ubuzima bwanje. Nta rumwe arigera avuga ati nzogukunda ndagusonere ukomeye gusa, ni urwaye cyangwa ukomeye mu mahigwe no mu magorwa. Nayo magorwa nyene baba barasinye. Hajya patiri cyangwa pastor avuga ngo uravyemeye, hari napfa kuvuga ngo ndavyemeye ngo yego. Nibi nyene baba bemeye nyene ko bazosangira, nibi nyene ntupfa kwemera gusa ngo yego utazi ibyo kuremera. Rero tubahamagariye kwemera byose na cyane cyane gufashanya kugira ngo abakenyezi babo bakire. My name is Maria Dos Santos, founder of the Venezuelan Foundation.
uwo mushitsi akaba n'umugiraneza afise ikigo nka fondation umugiraneza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeye kuzofashanya n'umutambukanyi umukuru w'igihugu mu kugarukira kuri iyo migwi yose y'abenegihugu bababaye bagendeye muri ivyo bigo bitandukanye. Turabashimiye kuba mwadukurikiranye, murakoze.